Hello guys, mugire umunsi wa kabiri mwiza n'ibihe vyiza. Amakuru aceka tere muri Equipe mu gihugu c'Ubufaransa. Shaka guys, tuanze dufata iminota 3 canke 4 tuje bimenyesha makuru byo ku mugabane wa Buraya, hanyuma dufata iminota 6 turi ku ntamba mu rugamba. Ndagusavye iyi video yirawe yimare mu vy'ukuri amakuru ashushe ku ntamba mu rugamba ni menshi. L'Equipe rero tuyihereye ko yagarutse kuri Angel Di Maria na Makinos itubwira ati aba bagabo bafashwe bugwati, akaba yabaga ku munsi wa Mungu bose imiryango yabo yaribwe muhira. Abafasha babo n'abana bakaba bose baciye bashimurwa canke barafatwa bafatirwa mu nzu. Akaba rero hatangaza ikintu cavuyemo ko bameze neza, akaba atankuru ya mu vy'ukuri iramenyekana. Akaba ari vyo L'Equipe yagarutse ko mu gihugu c'Ubutaliyano Corriere dello Sport yo yagarutse mu vy'ukuri kuri Juventus. Tubwira ati Juventus mu vy'ukuri niri minagwanya Inter domina kuri Scudetto y'umwaka. Corriere dello Sport kandi kiragoze no kuri Zidane ku majembere atangaje yuko Cristiano Ronaldo bishobora kushoboka ko agaruka muri Real Madrid. Tubwira ati Zidane nawe yabivuze Cristiano Ronaldo ashobora kugaruka mu vy'ukuri muri Real Madrid kava muri Juventus. Amajembe atangaje ku munsi w'ejo mugana n'amenyesha makuru mbere yo gukina Atalanta uyu munsi. Zidane yabajwe yuko yobazi yuha vyo Cristiano Ronaldo ashobora kugaruka muri Juventus muri Real Madrid, maze Zidane avuga ati birashoboka, ati ni mukinyi wundi mugwi ariko birashoboka. Reka turindire bigiye kuza mu vy'ukuri. Sport mu gihugu c'Ubutaliyano nayo yagarutse mu vy'ukuri kukunoza gukuza Real Madrid na Atalanta. Tubwira ati biza kuba mu vy'ukuri ari faya mu vy'ukuri atabwoba na buki Atalanta ifise mu vy'ukuri. Marca mu gihugu ca Espagne yagarutse kuri urwo rukino nyine. Tubwira ati ingabo za Real Madrid zagarutse, ari Sergio Ramos kuba yagarutse mu vy'ukuri ashaka gufasha Real Madrid gushika muri kimwe ca kane hamwe na kimwe ca kabiri c'uyu mwaka ca Champions League. Mu gihe Marca yagarutse no kuri Eden Hazard yongeye kugura imvune hagiye kumara indwi ziri hagati ya 6 na 6 dakina. Mu gihe hari amakuru navuga yuko ashobora kumarisa tongeye gukina mu gihe yo baramutse abazwe, bikaba bishobora no gutuma adakina ero y'uyu mwaka. Mu vy'ukuri urumva ko amakuru mabi kuri Eden Hazard. Ikimenyesha makuru AS mu gihugu ca Spain Madrid naco kitubwira kiti Real Madrid mu vy'ukuri n'abakambwe baye mu vy'ukuri raje tera Atalanta. Kaya itubwira ko abakinyi nka Luka Modric, Sergio Ramos, Toni Kroos na Benzema baza ko bari mu bakinyi bibanze. Real Madrid za kwifasha mu gutsinda Atalanta kugira hitike ya kimwe ca kane gishiri cyanye meheruka muri 2018 mu Deportivo Ikataranya. nayo tubwira mu vy'ukuri ati Messi ni buri munsi ikibazo ku rukino Barcelona yatsinze Hues kusubira muri kimi. Tubwira ati Messi amayigaragaza buri munsi, akaba yatsinze double, ibindi bitsindo bitsindwa na Antoine Griezmann hamwe na Miguenza. Akaba Messi yanakoze rekord abo mukinyi wa mbere amaze gukina FC Barcelona n'inkino nyinshi amajana 767 aho yanganije na Xavi. Akaba ari Messi mu vy'ukuri yabanije gukora amarikuru aho yanaba mukinyi wa mbere mu mateka atsinze ibitsindo bishika mu 20 mu ihiganwa muri sezo 13 zikurikirana. Akaba mu vy'ukuri uwo mugabo abandanya kwigenza neza. Mu Deportivo yagarutse kuri Real Madrid. Tubwira ati Madrid mu vy'ukuri shaka gushika muri kimwe ca kane heruka muri 2018 basi imyaka 2 idashikamwo. Ati Zidane yemereye abafana ba Real Madrid yuko baza kuronka intsinzi. Diario Sport muri Espagne Ikataranya nayo yagarutse mu vy'ukuri Barcelona. Tubwira ati biratanguye, ati ubu rugamba rwa La Liga niho rugitangura. Ati Barcelona iratsinze icirushwa na Real Madrid amanota 4 gusa. Mu vy'ukuri ati uyu mugwi ugiye mu vy'ukuri gukora ibikori nka Metro mu Bwongereza. Tubwira ati Jota yatabaye yagarutse ku rukino Liverpool yatsinze Wolverhampton igitsindo kimwe musa ca Diego Jota. Mu gihe Telegraph nawe ari vyigarutse ko mu vy'ukuri tubwira ati Liverpool na Jota yafashe kwigenza neza. Mu gihe De Mila igaruka kuri Luis Patricio umunyezamu wa Wolves yagiriye imvune mu rukino yabomanye umutwe na corner card kizigenza wa Wolves. Akaba ari yasosa ameze nawe ariko mumenyereza wa Wolverhampton Nuno Espirito Santo akaba yatangaje yuko arimwe aramererwa neza. Mu gihe Mila kandi agaruka no kuri Donovan de Beek wa Manchester United. Uyu mugabo ngo ashaka kuyiva mwavuga ati mu vy'ukuri amudone magudabwo umwanya ko gukina. Akaba yapanga kuyiva nyuma ya sezo imwe iterana kwira neza mu vy'ukuri.
Kabare guys, duce no mu gihugu ca Tanzania gato, abakamenyesha makuru Sport Times Observer cagarutse ku rukino Kenya yasinze Tanzania ibisino bibiri muri kimwe vya kivandimwe, urukino rwa kivandimwe akabare mu vy'ukuri nyuma yo kwirukana ndayiragije, unako ba Tanzania ta improvement nimwe barigira bagira. Sport X ku rukino zo guhuza Simba na Al-Merrikh muri CAF Champions League tubwira ati tugiye mu vy'ukuri kuba kubita bugica tuzakubatira hakiri kare. Akora urukino rugiye kwa mukanya ubu ndimo ndavuga ntiruraba, akora mu saa 9 y'amasaha mu vy'ukuri yine wacu batubwira bati Simba igiye gukora akantu itsinde Al-Merrikh muri CAF Champions League bananye kuyobora itsinda isanzwe uyoboye rya mbere ririmo Simba, Al Ahly, Vita Club hamwe n'uwo mugwi wa Al-Merrikh wo muri Sudan. Guys, mbere yuko tuje kunamba mu rugamba tubanze duce kuri Centrafrica yamaze gushira hanze abakinyi bayizo kwifashisha ku rukino zo kina n'intamba mu rugamba nyene 26 z'ukwezi kwa gatatu mu ndwi igiye kuza. Akaba ari uyu mugwi wa Centrafrica umukinyi novuga karimo azwi anakomeye Geoffrey Kondobia, umukinyi wo hagati wa Atletico Madrid ariko kuva muri Valencia akaje muri Atletico Madrid. Akaba ari umukinyi akomeye ariko kandi nitwo kwirengeza ko Centrafrica ikomeye kuko yanadutsinze mu rukino rwo gutangura. Uyu mugabo atarimwo akaba ari yongeye kugaruka muri squad ya Centrafrica ku bakinyi bazoba bari ngaha i Bujumbura tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Guys, tugiye ku ntama mu rugamba rero twiha umwanya ukwiye mu vy'ukuri kuri izi ntama mu rugamba zacu zimo zitegurira mu vy'ukuri Centrafrica. Bisaba ko dutsinda Centrafrica tukanganya na Maroc tukacira tukereza izita za Mauritania kuri Centrafrica no kuri Maroc nyine muri rusange. Akaba rero uyu mugwi mu vy'ukuri hasigaye imisi shika 10 kwirutana mu mitwe na Centrafrica ngahe Bujumbura saa 9. Akaye mu vy'ukuri manager w'intaba mu rugamba Mutima Constante yagiranye ikiganiro n'ikimenyesha makuru Indudi TV kuri YouTube. Akaba yavuze mu vy'ukuri amajambo atari make, akaba ariyo natwe tugiye kuza turagaruka ko mu vy'ukuri amakuru atandukanye ni inkuru zishika 1 2 3 inkuru zishika 8 novuga ko arizo zibanze umuntu akwiye kumenya ku ntama mu rugamba imbere yuko rutana mu mitwe na Centrafrica. Temenya ati abakinyi basede ntibazonkiza yemeze gute azotangura kwimenyereza n'abandi ryari, abakinyi bazoshika ryari muri squad muri groupe ya WhatsApp y'intama mu rugamba abakinyi baravuga iki kugo rukino nandi majambo menshi. Mutima Constant asanzwe akurikirana abakinyi yagiye mu vy'ukuri aratangaza. Akaba rero amwe majambo twovuga ko yahereye ko yavuze ko abakinyi bagira batangure gushika. Akaba umukinyi wa mbere ari Imana kina mu ciciro ca kabiri muri Denmark, akaba umwugari wo ku ruhande rw'iburyo nyuma ntiyenze n'Simba cyaro rw'ibubafu. Akaba ari nyuma yo kudakina urukino rwa Mauritania go gutanga no gusubiriza urwa mbere yari yagize imvune rwa kabiri bamutura positive kuri COVID-19. Akaba umugabo uyu munsi ari haza gushika ngahe Bujumbura nimba atanashitse burimo ndavuga ntarashika. Akaba ari uyu munsi ari haza gushika ngahe Bujumbura kuba ari imenyerezana n'abandi bamaze gutangura bahamagaye bo ngahe iwacu. Akaba umugabo yafashe ingo yo kugaruka Bujumbura hasigaye iminsi 10 kugira urukino rube kugira baramenyera ushuhe amenyere climat yongira nabe fit azi nyine anagwane n'ikibanza yempressing no mumenyereza Jimmy Ndayizeye azaronka ikibanza mwizi nkino zibiri za Maroc na Centrafrica. Akaba rero Mutima gusa navuze yuko abandi bakinyi bazogende barashika mwini tugiye gutangura. Akaba umukinyi wa nyuma azoza tevye wa nyuma azoza kuwa kabiri w'indwiza azoba tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu. Azoba n'umunsi w'ivyishimo ko azoba ari nawo munsi azoba haheze imyaka 2 na mu rugamba zero stick yayo ya mbere yo kuja muri kane muravyibuka tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2019. Akaba ari umukinyi wa nyuma vyaguranye azoba yashitse. Akaba abakinyi bose mu bari ipanga abipimisha covid mbari ipimisha aho ibintu byose mu vy'ukuri bimeze neza. Akaba ari yanasigwe n'impamvu bahamagaye abakinyi benshi bitandukanye nabo mu by'ukuri bahora bahamagara. Kavuze yuko ari ivyo bintu vya covid bashobora gupima abakinyi
bagasanga banduye ukacubura rero abo kinisha mu gihe batwaye squad nk'iyi. Akaba yavuze yuko ariyo mpamvu babigize. Akaba namubajije nimba abo bakinyi 23 nyine aribo bazogenda muri Maroc. Akaba yavuze yuko kugira baze batore igitigire cy'abazogenda muri Maroc bizovana n'ukuntu urukino rwo gutangura ruzoba rwagenze, ukuntu abakinyi bazoba bakomeye n'ibindi bintu nk'ivyo. Akaba rero manager Mutima Constantine asiguye impamvu parfois bizoza atahamagawe umugabo ariko kuja mu gihugu c'Uburusiya. Akaba rero Mutima Constantine yavuze yuko impamvu ari uko umusore nyine yariwe yabimwisabiye, amubwira yuko agiye mu mugwi mushasha kandi umukeneye urimo arakurita abakinyi ushaka kuva muri zone de relegation urimo. Akaba ari niyo mpamvu yavuze ati kanibande kuyu mugwi. Arasaba nyine imbabazi, aravuga ati mu by'ukuri ntivyokunda, reka nibande kuyu mugwi wa Turo Chris ushaka ko tuwigura. Akaba ari niyo mpamvu mu by'ukuri umugabo yagumye mu Burusiya atigeze hamagagwa. Akaba ari mu by'ukuri ariyo mpamvu Mutima Constante yatanze. Yanavuze n'impamvu n'ukuntu muri groupe ya WhatsApp y'Intamba mu rugamba ukuntu ambiance hari, amajambo y'abakinyi ukuntu biyumva n'ibindi bintu nk'ivyo. Akaba yavuze yuko mu by'ukuri abakinyi bameze neza, bafise motivation, ebana intsinzi ari cash nkuko hino yarabitangarije BBC Sport Afrique, avuga yuko bashaka gukora berekana yuko igihe bari baheruka iyo atari tombora. Akaba ari nayo cyo kiri mu mutwe y'abakinyi mu rugamba, avuga ati n'ugutsinda n'ugutera Central Africa ibindi bigakurikira mu nyuma. Akamufika ari mentalite nziza zo kwishimira. Akaba kandi yanavuze no ku makuru yatangaje ku munsi w'ejo yuko hashobora kuba hatazokwinjira abafana. Akaba yavuze yuko ikintu cy'ambere kiraje abakinyi mu rugamba ari intsinzi, abafana baba barimo baba batarimo. Ikintu cy'ambere mu by'ukuri afise mu mutwe ni intsinzi, niyo mentality bari mu mutwe. Ariko kandi bakaba nifuza yuko nyine abafana bogaragara kuko nyine abafana ngo n'umukinyi wa 12 zijya ngo bari ambiance. Ariko kandi bakaba uko vyogenda kose ngo intsinzi arico kintu cy'ambere kiri imbere ku bakinyi b'Intamba mu rugamba. Akaba kandi yanavuze ko kimwe mu kintu kimwe kirabatera motivation irenze ari uko izi nkino zo mu kwezi kwa gatatu, kandi kaba kwezi kwa gatatu ukwezi bafisemo imigisha. Rimwe na nemeje kubabwira ko bariko barose mwitike ya kane 2019 muravyibuka. Bare bavuga ati dushaka ku kwezi tukugire mu vy'ukuri gutaka divu, tungire dukura amateka, twongere turonke iyo tike ya kane nkuko birahenda yabivuze. Ati twaramaze kumva uburyohe bwayo, igisigaye rero nuko tujayo ubure tukayimenyera tukahagira nko muhira. Akaba buri sezo biba bizo yuko buri mwaka bizoza kuyitebera nyine bikaba ibintu bisanzwe. Akaba ari iyo mentalite iri mu bakinyi b'Intamba mu rugamba. Akaba Mutima Constantine yavuze kuri Sedeni bazonkiza amazigi yagwaye amaze ukwezi kurenga agwaye. Akaba ari umugabo yanamuvuze ko abwirwa ashobora gutangura imyimenyerezo ko n'ubu aracakora muri gym. Muri ka video naberetse ryari akaba rero Sedeni bazonkiza yikorera muri gym ya wenyine, akaba ataratangura gukoresha umupira yimenyerezanye n'abandi. Akaba rero Mutima Constantine yavuze yuko Saido ashobora gutangura ibintu byo kwimenyereza n'abandi ku munsi wa gatatu ejo canke ku wa kane. Akaba nongeye ko yuko ntibazonkiza bazofata ingingo yuko yokina urwo rukino bivanye n'ukuntu azoba amerewe. Ati n'umukinnyi w'umuprofessionnel afise mu mutwe hakomeye. Ati n'umukinnyi atakibazo na kimwe yoduteza, n'umukinnyi mwiza turamwiteze ko ibitangaza. Niwe azofata ingingo yuko azokina, ariko kandi ngo turize yuko mu by'ukuri azogaragara ku urwo rukino. Akamutima Constantine yarangije asaba abafana b'Intamba mu rugamba amasengesho ku urwo rukino rwa Central Africa na Maroc. Avuga ati ni mudusengere, murazi yuko vyose mu vy'ukuri ari Imana, hanyuma nyine natwe tugashira hamwe kuko turi kumwe twese birashoboka. Guys, mugire umunsi mwiza, murakoze.